amakuru menshi aravuga ko Roriro yarese kugenda kubera Farias nawe nyine ataje mu kiriyo cy'umuvyeyi wawe ntiyace no guhamba. Roriro atavuga ati najewe sishobora kuja kubugeni ibwiye kuko nawe ntiyanyerese urukundo. Mbere ndababwiye hasigaye amasaha make cyane ndekure audio video y'igisasu kidasanzwe ya Simba bace bavuga ko banyandikiye bace bavuga ko kwandikiye. Roriro ni ryari Roriro avuga ko indirimbo ari hit? Indirimbo ari hit, indirimbo biratandukanye. Bambwira uzomara 40 ans de pouvoir kiririmba. Ni indirimbo nagiye gukorera hanze hanyuma nanaronse chance ya kuronga tike yo kuja hanze. President Buyoya niwe yayimpaye. No featuring Sadbi cyane bari Sadbi featuring Roriro. Muzomubaze parce que niwe yasabye featuring sijana yisavye. Ni Sadbi yasabye featuring. Yep. Aha. Hello boys and girls, hello bakuzi mukubito nisa ko mese fresh, tumeze neza tumeze neza kwa kunani. Ni juste gala to mic behind the camera kabari. Keje photography ura kubito kubito futura hushula none kwa kuri handi ndakubwira ko vyamaze gukomera ndakubwira ko kwa kuri handi muri ya numbero nyene kuva muri studio tubandanya tubahereza ibikorwa bidasanzwe twavuye muri studio ngo tubarondera amakuru ariko aravuga ku bari rivi banyu no musi twaje kuraba bande twaje kuraba niyo nzima na Sol Salom kabari Roriro tukaba turi musanze muri studio ndakubwira ati mukanya gato gusa tumurabe Roriro vipi vipi kaka uko poa Master K ngo kashushe na Roriro Roriro ngo ni hiti ngo bisoke nuko namankora akazi kariko karagenda neza safi sana arake natse Roriro tugushimira kubona wahevye umwanya twari mu bari mu gikorwa ariko muremeye muraduha ka interview bro oya nije kubashimira kubona ariko Roriro umega nucangamutse bro nuko nikumeze ndo defo ya kwamba ndo karite niyo karite yanje novuga ko uno munsi ndabashimiye cyane kubona mwideplacize bukaza muri studio turiko turakora hanyuma nkabambwiye abafanzi banje bakurikiranye ikiganiro cy'umugenzi wacu ni ikiganiro kimeze bien cyane biabone bandika ama commentaire bashire ko ama like kamezuko yego kugira ngo tutere imbere kwa kuri hane Roriro ndacece ndabwira ati pole sana kubona uheruka kubura umuvyeyi bro nakazi k'Imana murakoze cyane usangira umubabaro nanje nuko nyakazi k'Imana nakarengera afise hanyuma nikubasengera gusa nico gikoro gisigaye uvuze ati nikubasengera Roriro ni kintu gikomeye ni nibihe biba bidasanzwe sinzi kunayibona ndaciye ngabanya na ntuzi narindiko Roriro niki kintu zazofa ibagiye ku muvyeyi wawe papa wanje kubona yandeze ngakura akama education akamfasha mu byinshi nkaba umugabo uno munsi mfise abana mfise umugore mfise umuryango wanje ico ni kintu nazofa nibagiye parce que papa ni papa azosigana ni papa yaragushigikira mu muziki wawe ego papa wanje mbere yari mu DJ akaba yari mu musicien yaririmba nabwo yarose gusa chance yo gusohora indirimbo mu myaka yiwe mais numuntu yakunda umuziki cyane itisa seriva ku cyuma Roriro yumva papa Roriro arivyaye Roriro imbere ko twijira ibikorwa vya tugusanze muri studio gukora ibikorwa bidasanzwe ibikorwa na jewe nyene vyampabuye bro umwaka mahitiza kuri kushaji weka no gukora nkuko ndo amadukora intare irihorera igakorera gusa mu gacerere mugabo musire kura ikarekura gisasu novuga ko uno musi ndi ngaha kubwa Aslan agiye gusora indirimbo yiwe idasanzwe umuti w'indirimbo très bientôt muzoronga audio video très bientôt muzoronga audio video Roriro tukiringaho nyene uri kuratubwira ingene bikorwa bimeze ariko ni Roriro yamaze imisa avuga ko makuru menshi cyane kucereke aho yaramaze imisa ahamaze imisa ba no mu rukundo rwiwe mu misi wari watubwiye mu kiganiro twakoze mu kubito muri studio ratubwira ati ubu ndi single kandi nta nini migambi nkere yo gusubira mu rukundo Roriro ariko twumva ngo ashobora kuba yasubiranye na Loliane ayo makuru yabameze gute ka Roriro iyo ni vie privée yanje ivyo nacu bivuga ko sino bivugira ku kugaragara canke kuri réseaux sociaux ni vie privée yanje
abantu bashobora kumenya ibintu byanje byose bazomenya ivyo ndabashikirije ariko na rero yani kugira tumumenye ni wamuducize ahabona n'izire rirakura ego ni vie prive icyo gihe ko ntihari vie prive n'ubunye ni vie prive sawa uno muziki umaze mu imyaka umaze gukora ibikorwa byinshi hari akajambo kamaze imisi kavugwa cyane ngo 40 de pouvoir 40 de pouvoir rero bashatse kuvuga iki n'ubuhe butumwa bagomba gushikiriza abamukurikirana abafanzi banje bambwiye parce que amazina yose abantu bampa yava kuri abafanzi banje bambwiye umaze imyaka 200 ukora rero twe dushaka tukongera iyindi 200 ubandanye ukora udushikiriza ibintu biryoshye nkuko mubikora bambwira uzomara 40 ans de pouvoir ukiririmba nanje nababwiye 40 ans de pouvoir ndingaha ego nzobandanya ndabakorera aho kajambo ka 40 ans de pouvoir ubwo nikavuye ku jambo rya Koffi Olomide no n'abafana babikwiza none bavuze 40 ans de pouvoir urumva iryo jambo ni Koffi Olomide yaryandise ndiko ndakubaza ni jambo Koffi Olomide yandise niwe yarizanye ku isi ego rero umva rero ni jambo rihari afro riro nigica ndamubaza kambaza unagiye ko journaliste bro oya ari kwera uri kurambaza ibinuzi ni jambo rikoreshwa 40 ans de pouvoir bavuze 40 ans de pouvoir kubera bashaka mbega nka Koffi peut-être sije nari haye peut-être bashaka sigara imyaka 40 kuri pouvoir ndirimba urumva nabafanze banje ndabubaha kandi ndi kumwe nabo sizobahemukira ndabakunda roriro kuva gitangura guhera kuri za indirimbo nyinshi muyikorana aba Farious nubu ugezeko ni roriro akora cyane gusumba uko yakora kera niziye nguvu roriro afise zituma akora uku inguvu mfise ziva mu bafanzi banje na famille yanje novuga ko kugira je ngore kajya kazi nkora naho hosigara umuntu umwe gusa kwisi yose avuga Lolilo ndakunda indirimbo zawe nzobandanya nkora sinzomuhemukira yego ni rero muri imyaka 200 yasohoye ama hit menshi araririmba indirimbo nagomba ndakubaze nihe ndirimbo imwe wibuka muri hit zawe ukavuga ati wow ucu tubwira ndico yibukirako ni nyinshi nibuka ariko ukunda gusumba izindi zose ndazikunda tubwira ka histoire basimwe mu ndirimbo ari ibintu mamatwi canke yindi tubwire ngene ibintu byari bimeze rero ariko toyi bimamatwi niyo nakunze gusumba reka basi dutore bimamatwi parce que bimamatwi ni indirimbo nagiye gukorera hanze hanyuma nanaronse chance ya kuronga tike yo kuja hanze president Buyoya niwe yayimpaye hanyuma akaba yayimpaye nakiriwe na association yitwa Kibiri yabavuzi b'ingoma bo muri Hollande hanyuma ndonga chance yo kuja hanze ndakorerayo clip hanyuma hanyuma nkora ukuntu mbandanya nkora akazi ndasohorayo clip ya video na audio irasohoka urumva bimamati sinzo yibagira nakoze ibintu byinshi nakozeyo concert ngorayo clip ndonga chance yo kubona hanze bwa mbere urumva nari umucuranzi wa mbere asohoka aja hanze muri izi generation zacu Roriro uratubwiye ni n'indirimbo nigeze kumva inkuru yayo ngo yaragwaye mu cyucyo umuzungu kazi bro ibyo ni bisanzwe bakopine nasokanye n'abakopine babiri b'abazungu c'est normal kandi murabazi umwe ari mu gitara mu bimamatwi ubundi akaba ari muri Ikirore yego ubundi ari muri Kirore ni rero umenga ubuzima bwiwe ni nk'igitabo muri imyaka 200 kenshi abaririmbyi benshi ba 50 Cent baranditse ibitabo n'abandi benshi bo muri Amerika rero ubuzima bwawe bushobora kwinspira benshi uromaze kwiyumvira ati buno buzima ko bwo kwinspira benshi uroba ufise imigambi yo kwandika igitabo kugira ngo buno buzima bugira ico bwigishije abandi muri no muziki igitabo kirahari buri munsi ngena nongerezamwe imirongo yego kizosohoka rya niye maison d'édition ya heri ikura gitungana umunsi nzo kwitaba Imana niho kizosohoka niho uzokirancinga yego rero uradushamaje none sivyo igitabo kizosohoka umunsi nzo
ariko ibya 50 Cent barabisohoye baragira amalancement officiel yabo 50 Cent na Loliro ariko cya Loliro kizo ari special yigiriye tu 50 Cent urumva ni kingorongoro cha 50 anyo yavuze ntare naho urumva ni ntare nyene ni Lolion yego Intale Ryan cyangwa Intale Lion Ryan Simba ko kuna handi uratubwiye kuri iyo migambi uratubwiye n'ibindi byinshi cyane Loliro benshi barigeze kuvuga amajambo menshi ati Loliro ivyo akora byose nahari hit banyandikiye nahari bamugiriye ibi nibi Loliro amajambo bari yo kweri barakwandikira bavuze ko banyandikira veut dire ko mfise umwandisi mwiza azobandanya nandikira yego naco ni byiza navyo si bibi ubwo ntibakubeshera ntawo bambeshera urumva jewe sishaka kuharira nabo parce que sinobaha umwanya novuga ko banyandikiye ça veut dire ko mfise umwandisi mwiza yego hari batangiye kuvuga bati guhera ku ndirimbo guitar Loliro yahinduye guhera ku ndirimbo nzo kudigadiga nako hari batangiye kuvuga ati guhera ku ndirimbo nzo kudigadiga Loliro abaye mushasha siyareme ibintu bishasha Loliro ni zindi nguvu cyangwa ni vegero tubwira ati bazobana banyandikira numvuze bima matwi nayo ikirore nayo nzofa barushe nayo urumva rero bamubwa mwendikira mu buzima bw'iyo bwose nzofa barushe kabisa niyo nyishu bahaye bakasema sema basemeteni je bandanya nkora rero n'ubunye hariho abantu bashika nk'ama miliyoni bari ku murongo nyene barindira ko Loliro asora hiti bavuge ko yandikiye niwe yanyandikiye rero n'uyu wundi ashaka kuvuga ko yanyandikiye indirimbo agende rero ofo arindira ababimbere kwaza baheze hanyuma nawe yinjire parce que jewe ndi giti gifise amashami menshi hanyuma ico giti gifise imyembe ihiye iryoshe bategerezwa gutako amabuye kugira ijya myembe bayamureko niyo nyishu Simba tukirigaho nyene Loliro bumwe mu bubazo no kubaza uratubwiye ingene bimeze ariko tukiringaho nyene ni Loliro ariko arakora indirimbo nyinshi ibikorwa byinshi mu masidi ufise indirimbo nyinshi hari no ma featuring menshi maze kumva ndamaze kumva featuring yawe na Meddy ndamaze kumva featuring nyinshi na ba Diamond n'abandi benshi Loliro kubera kizi ya ndirimbo hari n'iyindi vuba ya Kidumu kubera ino ndirimbo Loliro itarasohoka indirimbo izosohoka indirimbo izosohoka parce que indirimbo ya Kidumu irahari ni benshi maze gukorana nabo BFS bande fise indirimbo nyinshi zishika ngijana ziri muri standby umunsi zizosohoka bazozibona indirimbo yose ifise umwanya wayo mbere ndababwiye hasigaye amasaha make cyane ndekure audio video y'igisasu kidasanzwe ya Simba bace bavuga ko banyandikiye bace bavuga ko kwandikiye ndakubwira ko na Sly yamaze gushika vipi bro uramese bien man bembesha wambaye ibintu vya ni Fortnite no bibonash bro uri muri ivere ko wambaye mavingi mutangiye kumwataka wasi kumwataka niko nabaza bro mubaza ibibazo vyitse dore icyo kibazo kibi turi muri ivere mu Burundi hariho ivere ndiko mbona yambaye mavingi atawalota Aslan nguyu musaza ngo muguma mukinjika ewa tuguma dukinjika kabisa umwanya wose tuguma turi prêt ego bavuga ngo uyu musaza ngo kuva ngo ugire muri Simba Gang ngo nta bikorwa barabona ubwo abavuga ko ari Loliro yakujyamitse sivyo ikintu cyose kiba ku mwanya wacu ari ibikorwa birahari nkuko namwe mubibona ego Loliro tugaruke iwawe hari amakuru menshi amazi misavugwa ariko kimwe mu kibazo no kubaza imbere ko twinjira muri aya makuru Loliro hari abaririmbyi benshi cyane kweri ki muri Simba Gang gutora Aslan mu baririmbyi injojo n'injojo abarundi twirirwa turumviriza navuga ko Aslan afise impano idasanzwe kuko nababwira buri munsi numu musicien azi kuririmba cyane afise ingufu zidasanzwe kandi afise avenir nziza mu muziki rero namutoye kubera mbonye ko akwiriye ufashwa kandi akwiye gutera imbere rero Aslan kuri jewe vuga ko ni Aslan nyema Aslan kubera ki mu malebo menshi washimye kujya muri Simba Gang bro so nuko nabonye ari byo bikwiriye gusumba bikwiye gutega bro
nuko nabonye ko ari cyo kibanza kinkwiriye gusoma nicyo kibanza kizima. Simba wahinduye isimu mbona ugeze mu iPhone bro. C'est normal. Konsere ni nyinshi. Nisanze. Ni Simba akama mu kabazo no kubaza mu giteramo na cacane cyabaye ku munsi wa mbere w'indwi heze wari kumwe na Farias. Ariko ni ku munsi wa gatandatu tutakubonye ku bugeni bwa Farias. Kubera iki kutaza ku bugeni bwa Farias ga Simba? Imbere na mbere ndashimiye cyane Farias nkuko nabivuze na kubandi. Kubona vraiment yampaye invitation yo kuza muri mariage yiwe. Nkaba ndambugiye félicitations kuri mariage yiwe. Hanyuma félicitations ya anniversaire yiwe. Hanyuma félicitations gusohora indirimbo nziza cyane ubusa. Indirimbo ifise clip nziza, ifise amasanamu aryoshe n'amajambo aryoshe. Hanyuma arambabarira kubona ntaje mu mugeni bwiwe parce que twavyutse oncle wa Brian afuye. Nico gituma twari kumuhamba. Nico gituma sinaje muri ariko makuru menshi aravuga ko Roriro yarese kugenda kubera Farias nawe nyine ataje mu kiriyo cy'umuvyeyi wawe ntiyaje no guhamba. Roriro atavuga ati najewe sishobora kuja ku bugeni bwiwe kuko nawe ntiyanyerese urukundo. Ivyo sivyo. Ariko Farias ntiyaje ukiriyo. Yaraje. Ntiyaje Roriro. Yaje ryari? Yarungise nani Double J, yarungise Kiriku, yarungise Dramati, yarungise abantu benshi. None arungise umva bose bari barya. Urumva Bantu Boy yose yari hajyanye kubera peut-être kubera ataje yari yafatiriwe mugabo yanterefonye arambwira ko asangiye umubabaro nanje kandi kuri jewe mbona ko ni sawa vraiment vraiment na mutima mubi ndamufitiye nanje twavyuse nkuko nabibabwiye twavyuse ujya munsi wa mariage nyene ya Farias oncle wa Brian Smith manager wanje Brian Smith manager wanje numu director numuntu akora amasanamu y'ama video yanje abuze oncle wiwe urumva ni ikintu kikomeye cyane sinogenda kuri mariage umuntu abuze umuntu ahari birumvikana ati birumvikana igihe duherukana muri studio mu kiganiro mu kubito tumomora bro waratubwiye ko twokwitega featuring zibiri imwe ya Farias ni na Sadbi ya Farias yarasoze ariko ya Sadbi nirasohoka bro twitege iyo featuring yawe na Sadbi ego yansavye ko tuzoyikorana peut-être azoronga umwanya tuzoyikora ego ariko mu mazimisi mwarakiganire cyangwa n'ivya bini nyene tuzo mu murondere mu mubazi parce que jewe sinzi bije namaze kuvuga ivyiwanje azo wari featuring Roriro featuring Sadbi cyane zo wari Sadbi featuring Roriro muzo mubazi parce que niwe yasavye featuring sije nayisavye ni Sadbi yasavye featuring uratubwiye amajambo akomeye ndakubwira behind the camera kabari Kejit photography juste galant mai kwa kundi handi black man nigisho ni black twa turi kumwe kwa kundi handi Roriro turagaruka kwa Aslan mukanya Roriro kindi kibazo kimwe no kubaza ni Roriro amaze imyaka myinshi muri no muziki ni Roriro ariko arakora cyane ni Roriro afise experience Roriro hamwe bo kugira umushikiranganje w'inkino n'imico kama umuziki ni urimo nike kintu wohindira muri no muziki ngo uvaho uje kuyindi ntambwe jewe sinohindura ikintu na kimwe parce que abariko barabikora neza novuga ko ivyo bariko barakora kugira umuziki utera imbere ni vyinshi imbere ndabashimiye ntiharagera gusa ko utera imbere ego ikintu cyacu cyose nguko Aslan yababwiye umwanya ikintu cyose gifise umwanya wacu ego umwanya wo gutera imbere ko imyaka 20 muririmbaga Roriro umwanya umwe hasohoka n'amaojo nka abaririmbyi bamwe bakicidoga ati ntidufatwa nko vyari bikenewe urabona ko twashitse Roriro ego twashitse ahantu parce que dufise ubuzima tubayeho kubera umuziki tuko turubaka ku muziki abana bacu bariko bariga mu muziki abagore bacu bariko bariga mu muziki twese turi mu muziki urumva cyose ni muziki yego uti kubwa umuziki uburi ntibarondere byo gutera imbere bindi twarashize tuko fresh ntiharagera gusa ko dutera imbere sinovuga ngo twamaze gushika oya urugendo ruracari rurerure mugabo turindire parce que vyose ni umwanya ibintu vyose ni umwanya kandi witonze amira ibinoti merci Roriro iyo umwaka rameze 6 agashimwe ko muri review yakoze cyane gusumba abandi wo gahandi Roriro no garuriro nye Simba yego ntale Aslan ari muri Simba gang yibona he mu mwaka uki
so aho nibona ni ku etape idasanzwe kubera buri mwanya wose mba mbona ndahandi hantu hari ahantu runaka ndiko ndaja kandi hejuru gusumba so mvuze ati mu mwaka uja ishobora kuba mbere naharengeye aho nibaza ko noba nashitse Loriro tuma duse n'abasozera kuko hari behind the camera bariko baravyifatamo neza Loriro Nirorero yama yatubwiye ati iyi ndirimbo iditaba hit Nsame umuziki warabivuze kuri guitar urabivuga kuri Romeo and Juliet iyi gombi soke mukanya nayo nyene nive nyene tubwiye sinzi murindire mwenyene muraza kumpinyisha yego parce que jewe ndazi ko nahinduye ibintu byinshi cyane nahinduye façon yo kuririmba nahinduye sujet n'amandirimbamwo nahinduye amasanamu n'amankorerayo hanyuma novuga ko barindire hasigaye amasaha make cyane wambia ati kaeni mukawakula Loriro akabazo gasana kanya magara tuja kuri Aslan nawe ndamazi kwazo kimwe amace nigira kwa kundana nico nikubita ibintu vya poof kwa kundana Loriro ni ryari Loriro avuga ko indirimbo ari hit indirimbo ari hit indirimbo biratandukanye ariyo ama hit hakaba na legendaire indirimbo legendaire ni indirimbo isigara mu mitwe y'abantu imyaka n'imyaka indirimbo idahinduka naho wogira gute uyumvise gusa ubona ko ari shashi hanyuma hit nayo ni indirimbo ikundwa ifise ama views menshi ikaba mu matelefone y'abantu ikaba mu mitwe y'abantu ego ishobora kuba hit mugabo nibe legendaire shobora kuba hit ariko nibe legendaire kwa kundana Aslan akajambo kamwe ko ariko baradukurikirana so nibitega ibintu bidasanzwe kandi byiza igihe narimaze hari ikindi kintu runaka nari gutegura kizima hari ikindi kintu twari gutegura na management vuba ibintu biratangura kandi bizemeze po gusumba Loriro tugushimire ko wa heavy urimo wari gukora indirimbo haya nisere ko nikindi gihe nitwaguhamagara bro muzo twitaba bro murakoze cyane hanyuma turabashimiye abafanzi bacu muri ko murakurikirana TV y'umuhungu naho hanyuma mwinjire mushire kwa ama commentaire mushiremwo ama like hanyuma views ziduge murakoze cyane big up sana Simba kwa kunani ari juste gale Dreamer from Morset tubashimire kubona mwavivyo uri murimo murabana natwe ndabibutsa ati mubandanye mugira kuri ako gantuze tubandanye dusubscribinga ngaho nyene kuri sabone uraklika ko nawe gakengera kugira ngo ubandanye uronka ama notification umwanya wari wose igano tubahaye nabwira ati abantu mufise ama publicité murashobora kutwandikira ku nimero ziri munsi ngaho kuri description kugira ngo tuboshobore kubuhayanisha ibikorwa vyanyu na cyane kuri micro juste gale Dreamer from Morset bye bye ciao hasta la vista una kubita none